abamukurikira bakomeje kongerekana. Yabaye nk'umwami, aho bamufata nk'Imana. Aravuga rikijana mu bayoboke biwe. Yarubatse ingo z'abantu benshi. Mbere umwe mu bamwizeye nk'umwami nka Yesu Kristo yigeze gutangaza yuko umuyobotse nubwo wopfisha umuntu Visahiyo yomuzura ako kanya nyene. Ikindi abayoboke biwe ntibemera imiti y'abaganga, ahubwo bivuza ibyatsi byo mu ishamba. Ikindi abayoboke biwe abana babo bigishwa inyigisho zidasanzwe zishingiye ku isezerano rishasha uwo mugabo yivugiye. Ni umugabo w'Umurusiya yitwa Sergei Torop, ariko azwi ku izina cyane rya Visahiyo. Yaje kwita Yesu Kristo umwami. Shalom, shalom, shalom. Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Twizere ko n'ubu mumeze neza. Nyimba mumeze neza, natwe tumeze neza. Turabaramukije aho muri mu mpande zine z'isi, abari mu burasirazuba n'abari mu burengero bwaryo. Mwese twongeye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana. Ni jewe nyene Museveni agarutse kugira ngo twongere tuganire, tuve muzingo, tuzingurure ibitabo, tubabwire amakuru agezweho. Hari inkuru nshasha nk'uko mwavyumvise tugiye kubaserangurira, tugiye kubabwira mwumve amakuru. Uri mushasha kwa runo rubuga, ikintu ca mbere tugusaba ni ukubanza kwiyabona kugira buri gihe dutanze inkuru nshasha canke hari ikindi dutanze hano kwa runo rubuga ube uwa mbere mu kubona bishasha bigezweho. Nk'uko mwavyumvise rero, tujabuke imbibe, tujabuke hakurya y'amazi, dufate ikirere tugere mu gihugu c'Uburusiya, aho tugiye kubabwira inkuru ikomeye cyane muza kumva mugatangara gose. Aka kanya tuvugana uwo mugabo yamaze gupfungwa. Tugiye kubabwira ivyiwe, duhere ku ntango mpaka tugeze ku musozo. Ivyuno mugabo tubibacukumburire. Kaze tubane. Okay, twagiye. Hariya mu gihugu c'Uburusiya kiyobowe na Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, havuzwe inkuru itangaje cyane kandi inkuru iteye amakenga. Iyo nkuru yerekeye umugabo yitwa Sergei Torop, azwi cyane ku izina rya Visahiyo. Uwo mugabo rero yahavuye yiyita Yesu Kristo, yagarutse ku isi, maze atanguza ishengero, aryita ishengero ryo mu minsi ya nyuma canke ishengero ry'iherezo. Kandi yagize abamukurikira benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Mbega uwo mugabo yiyise Mesiya ninde? Niwe tugiye kubabwira uwo ari we. Sergei Torop ni umugabo yahoze ari umupolisi mu gisagara ca Krasnoyarsk, ariko mu mwaka w'1989 yatanguye kwita Yesu Kristo, yagarutse mw'isi gucungura abantu. Maze avuga ko yarungitswe n'Imana kwigisha abantu inyigisho z'ukuri, kuko ngo Bibiliya iyi dusoma yanditse nabi kandi ngo ntisobanuye neza. Nizo nyigisho yaje yigisha. Akimara kwita ko ari Mesiya aje gucungura abantu, yaciye atanguza ishengero agita Church of the Last Testament, isengero ry'isezerano rya nyuma. Iryo sengero rifise abayoboke ibihumbi bava mu bihugu vya kure kandi bikomakomeye, bakegeraniriza hamwe mu karere kitwa Siberiya. Ico kibanza nyene ca Siberiya bahuriramo, uwo mugabo yaciye akibatiza kw'izina nka Siberia Sun City canke umugwa w'izuba.
aho habaye nk'ikibanza ceranda kuri bo. Abamwizeye rero barenga 4,000 bavuye mu bihugu nk'Uburusiya, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani n'ibindi. Urashobora kuba uri kuribaza ati mbega uwo mugabo arubatse? Inyishu ni ego cyane, arubatse, mbere bivugwa yuko amaze kubana n'abagore 2, ariko ubu akaba ari kumwe n'uwo agira 2, uwa mbere baravanye. Luba Tohope ni izina ry'umugore wiwe wa mbere, akaba yari umwarimu yigisha abana. Uwo nawe babyaranye abana 5. Mu nyuma yahavuye avana na Luba, barahukana, aca arongora uwundi mugore bivuga ko yamurongoye akiri mutoya cyane afise imyaka 19. Uwo mugore akaba yitwa Sofia Tohopo, ni nawe bari kumwe na n'ubu. Uwo nawe bafitaniye umwana umwe. Uwo nawe muraza kumubona ngaho mu mafoto. Uti none abayoboke biwe babayeho gute muri uko kwemera uwo mugabo yiyise Yesu Kristo? Ico mwomenya nuko bari muri ako karere k'ishamba rya Siberiya babayo muri ubu buryo bukurikiye: ntibakoresha amafaranga, ntibarya inyama, batungwa n'ivyamwa n'imboga n'ibindi bitava ku bikoko, ntibemera imiti y'abaganga, ahubwo bivuza ivyatsi vyo mw'ishamba. Barasenga, bakaririmba cane, bakiga inyigisho zijanye n'ukwemera k'uwo mugabo Visahiyo yiyise Yesu Kristo. Abana babo bigishwa inyigisho zidasanzwe zishingiye ku isezerano rishasha uwo mugabo yishiriyeho canke yivugiye. Ikindi kintu kibabaje cane ni ukuntu abo bakurikira canke bizeye uwo mugabo bemera bakaja muri iryo shamba rya Siberiya no mu gihe hakonje cane, hari ubukonje bukomeye cane buri musi ya 30 degrees Celsius, batitaye ku nkurikizi z'ubukonje zishobora kubashikira. Ikindi abari muri iryo shamba ntibemererwa gukoresha internet, nta kindi kintu bashobora kuraba, yaba amateleviziyo cyangwa kumviriza indirimbo zindi zisanzwe. Nta kindi bashobora kwemera kumviriza canke kuraba. Bashaka umwanya wose babe bariko bariga inyigisho z'uwo mugabo, ata kindi kibasamaza. Reka tubabwire ibituma benshi bamukurikira. Uwo mugabo Visahiyo akoresha amafoto yambaye impuzu nk'iza Yesu. Uwo Yesu nawe n'umwe wa mugabo yakina filime ya Yesu, filime mbarankuru igivugwa muri Bibiliya. Turazi neza ko yakunda kwambara impuzu zera. Ikindi bamukundira uwo mugabo, wafise umushatsi muremure, amajambo avuga ngo ni nka ya Yesu, avuga yiyoroheje, yemeza ko ari we Yesu. Yabaye nk'umwami, aho bamufata nk'Imana, aravuga rikijana mu bayoboke biwe. Yubatse ingo nyinshi z'abantu, yarabafashije kubaka ingo zabo. Mu bayoboke biwe hari uwigeze kuvuga yuko nubwo wopfisha umuntu, Visahiyo yomuzura ako kanya nyene. Ivyo byatumye imbaga y'abantu, abantu benshi bamukurikira, bamwizera. Reka tuje kwifatwa rya Visahiyo. Mu mwaka w'2020 inzego zijejwe umutekano hariya mu gihugu c'Uburusiya zarakoze igitero gikomeye mu kibanza kiri mu misozi. Indege za drone n'abasirikare badasanzwe bari kumwe n'igipolisi bambaye ibigwanisho bikomeye baja gutera muri ico kibanza uwo mugabo yasengesherezamwo abantu, ariwe Visahiyo. Yarahavuye arafatwa mpiri n'abandi bayoboke biwe bari mu bayoboye uwo mugwi. Abo bafatiwe hamwe na Visahiyo ni Vladimir Lekdin na Vladimir Vedanikov.
bamaze gufatwa barajanwe mu butungane. Ibyo bagirijwe harimo nk'ibimenyetso byo gutera ubwoba abantu babakurikira, nko kubakoresha ibikorwa biremereye, kubabuza kwivuza kwa muganga mu gihe bagwaye, ndetse no kubasaba amafaranga menshi ngo nishikanwa. Rero aka kanya tuvugana, inyuma y'imyaka itari mike urwo rubanza ruheruka kurangira muri uku kwezi kwa Mukakaro uwu mwaka nyene w'2025, aho sentare ya Novosibirsk yaciriye umunyororo Visahiyo wo gupfungwa imyaka 12. Murumva ko uwo mugabo Visahiyo byamukomeranye cyane, ibintu byamubanye urudubi, ibintu byamubanye akaga gakomeye cyane, aho agiye gushigwa mu buroko mbere yamaze gushigwayo apfungwe imyaka 12. Turashobora kwibaza, mbe abayoboke biwe bigiye kugenda gute? Bigiye guherera hehe? Icyo ni kibazo ushobora kwibaza, nanje nshobora kwibaza, tutararonkera inyishu, ariko tuzokomeza tutohoza amakuru twumve uko biriko biragenda. Mu gusoza ino nkuru, reka turabire hamwe icyo iyi nkuru itwigisha. Nyimba uri umukristo, nyimba waramenye Imana y'ukuri, Imana yo mu ijuru, Segaba w'amahanga yose, umuremyi w'isi n'ijuru, waduhaye Yesu Kristo nk'umucunguzi, uwo twizeye, mbega iyi nkuru itwigisha iki? Menya neza, si uwo ari we wese twoza turakurikira ngo nuko yiyitiriye umwana w'Imana, nk'uko Yesu Kristo yabitubwiye muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 24 nyene, ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyo bashoboka. Rero dukwiye kugira ubwenge buva ku Mana bwo kumenya umuntu wese yiyitirira Imana, nta rindi zina rizoza tuzokirizwamwo atari izina rya Yesu Kristo. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 4 umurongo wa 12. Ahandi naho muri Bibiliya haranditse ngo tuzobamenyera ku byo bama, ivyamwa vyabo nibyo tuzobamenyerako. Iyi nkuru ya Visahiyo ni inyigisho itwibutsa ko dukeneye kuba maso, tugashira ukwizera kwacu ku Mana y'ukuri atari ku bantu. Hari benshi bazogerageza kuduhuma amaso, ariko ijambo ry'Imana niryo riduha ukuri kuzuye. Yohana igice ca 14 umurongo wa 6, Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data ntamujanye. Turashoje, ndibaza wumva yumvise. Umwe niwe yayamaze ngo ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona, ariko ukuri niko kuruta byose. Kandi dusaba Imana iduhe impwemu y'ubwenge yo kumenya igihe tugezemo. Rero murakoze cyane. Ndibaza ko iyi nkuru ibanyuze, ndibaza ko mwayumvise kuva mu ntango kugera tuyisozereye. Mukomeze mubane nacu n'ibindi biganiro bigezweho, dukomeza kubibategurira. Ikindi, nyimba inkuru zica ngaha zikunyura, ntuzigungane wenyene, zisangiza abandi mu kubaha link, nabo baze baramenya amakuru, baze barumva aho tugeze, baze barumva ibivugwa. Murakoze cyane. Nitwagira uko tubashimira ku kuntu mudahengeshanya kwama mutwerekana ntaryo ko muri kumwe natwe.
tuzogerageza uko dushoboye kose kugira ngo tutabanyoteza, twame tubaha bishasha bigezweho, tugume turi ajour nkuko abafaransa babivuze. Murakoze, ndongeye kubashimira. Ni Museveni nyene mwari kumwe. Ciao ciao.